Nshuti bakunzi urubuga rw'intara ya Gitega turamukije twinga tubaha ikaze. Urunani rurukiyemo abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisangi rufadikanje n'ishirahamwe Adisco baratunganije uruganda ku magenekerezo ya 29 na 30 Kigarama mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kurabira hamwe nk'urunani rw'umuhari w'abarimyi b'ikawa akamaro Senake ifitiye abarimyi b'ikawa n'igihugu muri rusangi uruhara amashirahamwe yogira mu guteza imbere abene gihugu nera Senake yakoze mu gushinga amashirahamwe yo guteza imbere igihugu n'umurimyi w'ikawa n'icamari abene gihugu n'abarimyi b'ikawa hamwe n'ico ugo runani goterera mu gihugu no kubarimyi kugira bigende neza hadasizwe inyuma guhamagarira amashirahamwe yakomose kuri ugo runani Senake gukorera hamwe mu runani rw'intamenwa. Ntabomenyereye Jean Pierre aserukira urunani mpuzamashirahamwe y'abarimyi Senake aratubwira uko Senake igiye gukorana n'abarimyi nyuma yaho leta igarukanye akarenge mu gisata c'ikawa anavuga ivyiza abarimyi baronse hamwe n'ivyo bahomvye gushika uno musi ndetse yongera asaba leta ko yogira akigoro uruhara rwa Senake rukaboneka. Hari mu ntumbero yo kugira ngo izo nani zagiye ziravuka zikomoka kuri Senake kugira ngo tugire urunani rumwe rw'intameno. Iyi nama ico twakuyemo nuko ubwa mbere hoho twashikirije intumbero Senake muri Mawisangi yogira ko ico nibaza ko intumbero nyamukuru izaba mu nama nuko Senake ishobora kubona neza ingene igiye kwiyubaka mu misiza cyane cyane inyuma yaho leta isubirije akarenge gisata c'ikawa biraboneka neza yuko tubiza kugira ingufu zidasanzwe kugira ngo dukorere hamwe nayo mashirahamwe yagiye aravuka biturutse kuri Senake muri Mawisangi. Kuva aho leta igarukaniye ikirenge mu gisata c'ikawa hariho bimwe abarimyi bungutse kandi hari n'ibindi abarimyi bahomvye. Novuga ni kuje n'ibiciro kuva aho leta igarukaniye akarenge mu gisata c'ikawa abarimyi barahembwa amahera twumva ko atari menshi cyane mugabo birasumba ubwa mbere taraza. Ubwa mbere umurimyi ahembwa amajana 5 ku kilo mugabo utwo turavugana leta imaze ikirenge mu gisata c'ikawa umurimyi aramaze gushika ku mafaranga amajana 7 ku kilo. Turiteze rero yuko leta iravye akigoro umurimyi ashaka mu gisata c'ikawa cyo giti c'ikawa ko izogerageza ikaguma iduza ikifuza yuko ibiciro Senake bageze ko bitosaba kukimanuka. Hanyuma ikindi naco novuga twa abarimyi tubona ko bitagenda neza ibijanye n'ibikoresho imiti y'ipompa hamwe n'imyavu biracerwa cyane niyo bibonetse ugasanga haboneka ibidakwiye. Ubu turavugana navuga yuko hari ikawa nyinshi zitapompwe bivuwe kusasuma rwateguwe na Kasesi yari isanzwe ihari ari nka leta mugabo yafashe umugongo niba nyisi yose urusasuma werekanye ibiharuro bidahura n'ibiti vy'ikawa bisanzwe dufise mu Burundi. Gutyo rero bigatuma imiti bakomanda idahura n'ibiti bisanzwe biri ku butaka bw'u Burundi. Icyo dusaba leta nuko leta turavye ibikorwa Senake yari imaze gukora kuva mu 2005 kugeza muri 2019 biraboneka neza yuko igiterwa c'ikawa cari cateye kija imbere iyo biravyerekana n'inyuma yaho ivuyeho biraboneka ingene ibiharuro bimwe bigenda birahindagurika. Rero twasaba yuko leta yogira kigoro uruhara rwa Senake muri Mawisangi rukaboneka koko ukaboneka yuko umuhari w'ikawa ari asubirizwa mu bijanye no guteza imbere igisata c'ikawa. Ninda Maherezo Adelaide umurimyi w'ikawa mu ntara ya Kayanza aratubwira ibitariko bigenda neza kubijanye n'ifumbire ndetse n'imiti yo gupompa ikawa akongera agasaba leta yuko umurimyi yosubira kugira ijambo kugira bigende neza mu kugwiza umwimbu. Twebwe abarimyi b'ikawa kuva igiterwa c'ikawa gisubira leta twebwe hari icyo twabonye ubusanzwe turiko turareba igiterwa c'ikawa ku munsi
hariho byankenerwa twara turonka mu giterwa c'ikawa kabironka nk'akarorero kugeza kuri ino saha ntabwo turaronka ifumbire yo gufumbira ikawa ariko haragera ko n'iki gihe tuba twaramaze gufumba. Ikindi naco kijanye n'ipompa ry'ikawa nacyo nyene ryarahindutse kuko turapompa ikawa kandi zaramaze gukura cane ari vyinshi vyo byaramaze kuvyonona. Urumva rero yuko twamaze guhomba cane, ariko ubwa mbere igiterwa c'ikawa cy'ikintu bashira muri laboratoire y'ikawa Senake twapompa ku gihe tugafumbira ikawa ku gihe. Urumva rero ko abarimyi two turahomba cane ivyo biraba. Ico twosaba leta ni uko yotwumviriza hama abarimyi b'ikawa bagashirwa mu bantu bakurikirana igiterwa c'ikawa kugira ngo bigende neza, kugira ngo umurimyi yongere kuronka ijambo aronke n'aho avugira, kandi byankenerwa mu burimyi bw'ikawa kugira ngo bushikire umwenegihugu nuko byari bisanzwe. Nayo uko turaba ntabwo bigenda neza kuko nta muntu avugira umurimyi kugira ngo byankenerwa biboneke ku gihe. Sanzamahoro Salvatori aserukira ashirahamwe Kokoka avuga ko aho urunani Senake ruviriye mu byo gukurikirana ikawa abarimyi ngo barahungabanye, ariko kandi na Odeka yari yagerageje kuzana akunguko kuko leta yafasha amakoperative kuroswa ideni mu mabanki ku nyungu nto, ariko ubu bikaba vyarahagaze. Asaba leta ko yogira icikoze kugira ngo bibandanye kuvyerekeye amasertifika, nayo ngo leta yofasha amakoperative atarayaronswa kuyaronka kugira ngo habe akunguko ku mwenegihugu ndetse no kuri leta ubwayo. Senake rero aho bihindukiye mu gisata, ariko natwe byashatse kugira ko bitameze neza, cyane cyane nko mu bikoresho byo gufumbira ikawa. Twari dufise abamonitere bakurikiranira abarimyi, rero hageze igihe bihagarara ibikorwa byabo, rero leta yarabikurikiranye ubwabo barabona yuko ariko agahaze kubera igihe ibyo byankenerwa byadushikirirako hamwe hari igihe basanga bidakwiye. Ku bijanye n'uko dukorana na leta, ariko turashima yuko dukorana na Odeka n'isata yashizeho Odeka, ariko hari n'ibyo dusaba yuko amakoperative nk'uko mu mwaka uheze twari twafashijwe na leta kugira ngo turonke amahera yo guhemba abarimyi, twari twayaronse ku giciro gito muri banki. Rero umwaka twasubiye gukorana, twifuza dusaba yuko twosubira gukorana kuko biratanga akarusho ko banki yoyo itanga amahera yayo n'umudandaza, itanga amahera yayo kuri 15%. Urumva igihe leta yari yadufashije twayaronse kuri make cyane, yari nk'ingabire byatumye turonka akarusho. Abanyagihugu benshi bari mu makoperative baratanze inyongera. Ndibuka neza ko Muyinga niko twatanguye buri gihugu cyo gutanga inyongera, hariho abatanze 140 ku kilo inyongera ku giciro leta yari yatangaje. Kijyanye n'amasertifika, nabamenyesha yuko kiri n'akarusho kanini cyane. Uravye ingene ikawa iri certifiye idandazwa, usanga hariho akarusho kiyongera ku muguzi atanga irya certificat ko ayitanga umunyagihugu mutoya. Igihe rero akarusho kabonetse kagira akamaro ku munyagihugu. Navuga yuko mu mwaka uheze n'icya kabiri kanyugu kabonetse kavuye ku karusho kavuye mu masertifika. Birumvikana neza igihe ushorije kwa masertifika biroroha ko babiyungunganya no mu bindi mu turi twankenerwa tw'umuryango. Leta ifashe mu mugongo ayo makoperative ikahimiriza ikadufata mu mugongo kugira ngo tugumanye ayo masertifika, mbere n'ayatayaronka n'izitaronka sertifika zikaronka sertifika, byogira akarusho kuko umwimbu udandaza kuri sertifika umari muke, abaguzi baguma bakenera mwinshi kandi turonka muke. Igihe rero tega intege abandi tukaronka izo sertifika byofasha. Igihe bitokuza yuko mana amasertifika ngo barungi cyane. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye, mwibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.